tuvuze urukundo mbona yumviki ubuntu nyene budashobotse ibintu bidashobotse yego urukundo mbona aruha iyahe valeur sinini cyane kuko ugiye kuraba neza urukundo rurahinduka bro rurahinduka waze kubona ukuntu ufata urukundo rufite date d'expiration urumva yego kuko nta kuntu wasigurira yuko abantu bashobora kuba bakundana sana no munsi biramaze gushika ukumva yuko umu boyfriend wawe umuhisha abavyeyi mais bien sûr nawe nkazi yankunda z'abana bashize kubabwira bien sûr ziyankunda z'abana baza kubibwira umuvyeyi apfuma bimenye deja bimenye yagukubita abonye ikado twe bafase ikado baragutabira subuka akobwa zironda by the way ndiko ndabona akantu ngaho ku rutoki nizere yuko bimeze neza babizi ubu uyu yavuze ngo urya rukundo ngo gw'abana bajya babita abana rujya ntiyagwita urukundo ahubwo uryo nyene ngo ari urukundo rujya si urukundo impamvu atari urukundo nta objectif rugira oya hariho usanga bafise abantu nzi bakundana n'abana baratinda baragira mariage urazi umwanya waho umukunzi wawe kera yuko batawoshobora kumuha reka ndabikubwire rero neza ubitahure urujya ntigwitwa urukundo ahubwo turugereranye ni santima kuko iyo tuvuze ngo santima urukundo nico kimwe tuba twihenze ahubwo ugo rukundo nigo ruza kugutuma ugira za santima siko mugabo menya neza yuko Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba wifuza ama ordinateur ama écran plat ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga projecteur ama bafle ama tapi eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose cyangwa mukeneye umufundi n'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhera iwanyu byose twakure kuri 68 tuba tubikire Malengo business niwo muco wize ku barundi bose. Yo, what's up, Bujumbura Burundi, it's your boy MC Jojo 257, Mr. Swaga, Mr. Juma Muhindo, Swaga boy, Mr. Testing in Love, n'ayandi mesh. Yes, reka mungundira mwaramutse canke mwiriwe, mwebwe mwese bakunzi ba Marengo Media, mwebwe mwese mudukurikirana bivanye naho muherere, of course birumvikana, ari badukurikirana kuri no sari mu gitondo, ari baza kudukurikirana ari mwijoro, twebwe ngaha mu Burundi, ni mu masaha ku mugoroba birumvikana. Neza cyane yes iyo twabyutse tumeze neza turavuga is another beautiful day is another blessings after blessings biba ari ibindi vyishimo kuba duhumeka umuka w'abazima kuba tugihema kuba twiriwe neza kuba twaraye neza bivanye naho muherereye ibintu nk'ibyo nyene biba byageze neza cyane kubera Imana byose ni sawa kubera Imana tuba tugiye mu kumuka w'abazima yes reka mbaze nagusabe ntaragiye ikintu nakimwe manza kuvuga ugende hare kuri Marengo Media ugire subscribe share hari ushire ko kazogera ufyonde ataco bigutwaye ushire no muri group urimo kugira ngo ikiganiro uze kugisangiza abandi bantu kubera ko ababwira mugenzi wawe abwire mugenzi wiwe ngo bigombe bikomere cyane yes niwe ndakuruhisha no musindi kumwe n'abajene babiri uyundi nawe namwita nk'umuki sinzi baraza kubidondora muraza kubamenya muraza kubumva duhereye babiri n'abagabo tubita nk'abagabo abundi nawe n'umwigeme kubera ko igitsina bavuga ngo icyaki les femmes d'abord sawa hello guys Marengo Media ndabaramukije cyane mugire abone mu partager haba muce mugenda musimbiye kuri Didi TV mu partager muri byose abantu bavuga yuko Didi TV atayibona ni ngo wagenda wandike tuza by ADNETTE ucuyibona hama ni ADNETTE rero nkuko muvyumvise tugiye tubane muri kiganiro havuye de femme une fille très intelligente publicité tugenzwa na kabi muri make ADNETTE n'indi ADNETTE ni umukobwa yiga kuri Université Direct Tanganyika agomba gukurikirana ibintu vya marketing and management n'yateraja actuellement akaba akora kuri ILBFM na ILBFM reka ndayivugire mugende muyirabe muyikurikirane kuvuga amakuru neza cyane gose
byose urabivuze kabisa cyane rwose mbere bugesha bibafu bo reka tugende uko oye kubera kuriya muntu urabona ni muniniya arimo batwebwe benshi ako ni maho gashireko anyway ni Mr. Mbona wa mu content creator wanyu umwanditsi w'indirimbo n'ibindi nkora nibiki ndakwibutse hari ibintu murambona ugira hariya kuri TikTok ngo ni mama wowe ndavyibagira kenshi ariko ndi ngaha ni kagapira yes kagapira Mr. Mbona sir je mvuga indirimbo imwe maze kumva wanditse Jaco ndayivuge Jaco oya reka ndayihore by the way meze neza ndaho ndashima ni wane nizere ko nawe meze fresh tu ndashima hariya kumbuga ni sawa say kuba sawa mu rukundo ni sawa naragerageje ijya nyuma byaranse bro yikuru nuko tukiri bazima sawa yego nta kibazo areka tubandanye hano naho turi kumwe nani ni Didier yego Didier ninde bariko baramubona kuri Marengo Media hari gizirigira kabiri bamubona usura kubidondora bo mbese muramenyereye mwamaze kumenyera ni Didier muhinga yigenga mu bijanye n'ingo n'imiryango canke n'urukundo nkaba umuririmbyi canke umwanditsi w'indirimbo nkaba umukinjitsi canke umutetsi bivana no kuvyita ego ngo umutetsi cyo tuvuga ngo aratomboye umufasha wawe uzohora umutekera ibyo kurya uvuze ngo uranga aratomboye uzoba umubesha kuko hari igihe nzoba ndi mu kandi kazi wumva nzoca ndamutekera misi yose none rero guteka kubitegura muhira wowe aricyo bitwaye kubitegura sinavuga ngo ni cyane ariko birasaba umwanya hari igihe bizokenerwa ko ndabitegura canke ntibikenerwe yes by the way muhinga ubu munsi nakuzaniye ugwaruka nizere yuko abatagira urukundo uza kubaremamo urukundo abafise imitwarire mibi uza kubahanura akava ngahayi bagororotse ndavyibaze birashoboka ego kandi abatarufise ntibagira ikibazo kururonka n'umwanya muto okay duherehe ikibazo ca mbere kiravuga kiti urukundo ni iki urukundo ruvuze iki tuvuze urukundo umuntu yumva iki sindiko navuga urukundo rwa rundi rw'abavyeyi canke rwa rundi rw'Imana yadukunze urukundo rw'abantu babiri niko ndiko ndavuga muri kano kanya of course turahera hariya kwa mbona kumega siburi yo niho turi mu rukundo arahari ndi fresh arahari ndi ngaha sinavuze navuze arahari jewe ndahari nta kibazo navuze ntaho no jewe ndahari yego urahari tuko tuvuga ndi tureka ubuntu bw'amafuti sawa tuvuze urukundo mbona yumvike ubuntu nyene budashobotse ibintu bidashobotse yego urukundo mbona aruha iyahe valeur sinini cyane uko ugiye kuraba neza urukundo rurahinduka bro rurahinduka waze kubona ukuntu ufata urukundo rufite date expiration urumva yego kuko nta kuntu wasigurira yuko abantu bashobora kuba bakundana sana no munsi birashushe ntushobora kumubwira ngo urya ngo arakuvanga ntushobora no kwemera ko amuvanga urumva mugabe inyuma y'indwi zibiri ugasanga niwe ariko aratohoza ibintu atanu wamurungitse kubitohoza barikekanye mu minsi ibiri divorce urumva by the way uramaze kurujamwo ukaruryohererwa ukarufiringa yego sawa ako kantu nyene niko nashaka cyonyene banza umumpere Didi kwanza nawe Didi tubeshe nawe Didi urukundo ruvuze iki kuri wewe tuvuze urukundo Didi yumvike watubujije kuvuga uko abavyeyi abavyeyi gogo ntagire umuntu aruvuga nagomvye kugira ngo tuvyinjiremo neza normal mugone ko gwari réel gusa pour moi urukundo ukuntu gwotegereje kugenda reka ndavuga siko ndagumva ni sentiment n'ibintu nawe utazi udashobora no gutahura
gusa mvuga yuko harinze habaho urwo rukundo novuga gute hato rutoko rutohera sino urukundo rwose ruhera si urukundo ya urukundo ruhera si urukundo ni sentiment ukababarira umuntu sinzi yuko urumviza iyo ndirimbo yanje yitwa Mon Prince nayutse okay maze kuyumva okay yiririmbeko gatoyi basi yiririmbeko gatoyi oya nasha sivyo zanze n'umuntu yo parti imwe nandise navuze ati j'ai promis devant Dieu de t'aimer comme mon bébé kuko ukunze umwana umukunze nk'umwana wawe nta kintu na kimwe mwoshobora gupfa nta divorce y'umwana na nyina ishobora guhaba icyo kintu navuze ati urisoye yuko ivyo bintu byoshobora gukunda sivyo gusa rero ukunda pour moi ni wa rukundo rudaheranye sentiment n'uwo muntu mubwiye uti je t'aime je t'accepte comme meze ikizoza cyose ni ukwihangana je namvuga nuko ngiye mvuge menshi yego mu gihe mukundanye fata yuko muri ahantu mu kazi ukatagira umuryango sivyo babatiburiyemo muri ako kazi kanyu gatoya kagiyemo umuriro yaba hariho umuryango umwe yacomoka akiruka gusa ntashobora mufise muguma ngaho indani solution muzoca mugira gute solution yo kurondera ukuntu mwoshobora kubizima ubwo ni rwa rukundo mvuga rudahera mushobora gufashanya muri bijya na biriya ni ba tuce tugira kangaho nyene tukiri iwawe urukundo rwo mwibanga rurabaho rwo mwibanga oya yo urukundo deja nubwo ushaka mwibanga biraboneka urazi umuntu akunda bandaya kwishura oya tuvuze urukundo rwo mwibanga hariho abantu bashobora guprefera gukundana ahubwo ati je tuzokundana mwibanga sinkeneye ko bija ko bisarisha bize ku ma social media non seulement yuko nubwo mu bwibanga mu kwimwebwe ivyo ukunda deja n'umuntu akunze ucumura mubona amaso uramubona mu comportement nk'ubu uye nk'umukobwa akunze tango kubona yambara neza atahora yoga yifata ibintu neza nyine yahindutse comportement yose umuhungu ukabona sikaye romantique ukavuga n'ivyo nibiki wone mutaya wande cyangwa wone wa wundi nzi ibyo nibiki urumva sina mwibanga vraiment ntibishobora gukunda normalement no muzima busanzwe urabibona urumva rero mwibanga cyane ivyo kudaposta uno musi umuhungu ashobora kukubwira ati jewe ADNETTE tuzokundana mwibanga ese ko umuhungu wokundana nawe oya sinoshobora gukundana nawe vraiment kuko inyuma yiwe Ariga nawe urashigwa nta kibazo ati mwokundana nawe cyane mwokundana je nitwakundana vraiment nitwakundana kuko na je ndize ndabimusaba nuko inyuma yanje ho bari kirikiro cinyegeje kandi gikomeye gusa vraiment gusa no bavuga ngo kudapostinga umukunzi wawe nta rukundo ruri oya abantu nyene bameze uko bashaka kumana 3 jours takuvugisha ariko ugasanga vraiment ahubwo yakwereka ko kwihanganira akora byose ivyo rashika ivana n'umuntu gusa 90% kenshi abahinyegaje ibintu ni ngo yo gupostinga na profile ukayibona wenyene just tukayibona wenyene muzaze babwiye abagire screen y'abantu babonye ariko hari abantu benshi bavuga ngo inzahabu gukirazira kwerekana inzahabu yawe kinama makosa kuyerekana mbona reka nawe tugende kwanza ngo uvuze ngo inzahabu kirazira kuyerekana umva wambara amashenete akogwa ugira uyagendane munsi y'ikiraro hari abantu bavuga ngo ikintu cy'agaciro n'amakosa kukigendeza ahantu abantu benshi bacerekana ugira nenda kubaza we ni gute ugura imodoka ugira uyishire mu cumba ntibikunda oveda ubwiye ati ngo mukundane mugabe be secret bisigura yuko muzokwifata nk'uko mudakundanye ni ukuvuga nta kuvangana bizoba bihari ibyo uzokora byose uzoba ubyemerewe urumva je ntuzoza kumfata ngo nakuvanze mu gihe byari banga nuko uno munsi mbona urukundo rwo mwibanga haje umwigema akavuga ati dukundana urukundo rwo mwibanga ntimwokundana twokundana ariko nanje nkora ivyo nshaka uko yene ushize mwibanga nanje nzogushira mwibanga niruke n'abandi niruke na wewe nsubire ku bandi ngaruke kuri wewe kandi ntacu uzongira reka tuze ku muhinga hano umuhinga nizahe ngaruka iyo bishitse abajene bagakundana mwibanga batariko barapostingana cyangwa ngo bemerane ahantu umwe wese abagiye ngo babe bari kumwe nizahe ngaruka mbizi bishobora kuzana ubwa mbere bwo ari ikintu wotegerezwa kubanza kumenya kuvuga ngo mwibanga
aka kantu ko mwibanga karagoye. Aka kantu ko mwibanga karagoye. Mbega nkunda kwibariza ikibazo nti mbega uyo muntu agushize mwibanga niki mbone yavutse. Ryari uzoba umukunda. Ryari uzoba umukunda. Kuko nimba jewe ndagushize mwibanga hariho uyundi nzerekana. None ni namwerekana uzohava uza gupfuha ngo uyu yari mwibanga. Uyu niwe. Ikigaragara kiri seriye nuko abantu bakimenya bakareka kukwihendako. Ivyo bintu byo mwibanga ahantu biza kukujana ni hehe? Uza gusanga ugumukubita amademitur. Ugenda ugaruka. None wumva uzoshikirahe. Rero byo mwibanga mubanze mubireke. Byo mwibanga mubanze mubireke. Urekuriwe gukunda, kunda bigaragara. Utarekuriwe gukunda bikuvako ubireke. No kuvuga ngo ntiharagera canke nta liberté ubifitiye hakukora ibintu winyegeje uca usanga waguye mu bintu bitari vyiza. Uzushaka urabe ku muntu wese akora icaha ntagikora ku mugaragara agikora yinyegeje. Rero nivyo bintu ugira ukore ngo uri mu rukundo winyegeje uzoca usanga ari ivyo nyene mwibereyemwo vyo kunyegeza. Jewe ndakunyegeje ko mfise 5 nawe unyegeje ko ufise 10. None umunsi wangunduye umunsi wamfasha bizoca bihera gute? Nzobyemerewe. Jojo tukiri ngaho ngire mbona biramaze gushika ukaba muri urwo rukundo rwo mwibanga cyangwa ukisanga uri muri urwo rukundo rwo mwibanga. Sishobora. Mumere ya ADNETTE mumere mushiki wanje nawe gukundwa mwiba ikintu cyo nigishobora gukundwa mwibanga n'urumogi. Urumva yego ariko nsigura gute yuko umuntu umukunda ukabigira ibanga. Ariko wavuze yuko haje umwigeme ahubwo ati mbona twikundane mwibanga. Wowe uri umusani ndabizi abantu bakeye bagukunda. Haraje kige muri umunsi karavuze ati mbona shaka dukundane mwibanga cyangwa haraje umusani nkawe umusani aravuga ati tubikore mwibanga. Jewe nawe ntibizokwigera bigaragara yuko je nawe dusohokana. Ushatse kuvuga ufite biri kubiri ntibizokwigera biboneka ntituzovyerekane ntimuzovyerekane kuri haba kuri social media cyangwa mwagiye nk'ahantu muzo musohoke mwibanga bibe private muga ntibibe secret. Ufite ivyo biratandukanye. Hari igihe ukundana n'umuntu bikaba biri loki. Muri ico gihe umona ko wajetese kuri mu rukundo yego ndi mu rukundo nanaka. Urumva ariko biri secret biza guhinduka gute? Nawo no guha amaheranga na gute ngo uvuge ukuri ntushobora. Nta rukundo urimwo cyangwa kavuga izina ryo mu ufite abari muhabara. Bimwe untuzeye yakantu nigeze kuvuga ngo abakobwa bakundwa mwijoro gusa nk'umusego. Urumva no kuvuga ko muranga abantu babona ntashobora kurondera maka mwijoro nawe nyine mukajana umuzi ko ata muntu numwe abaza aho hantu. Urumva rero ivyo wowe kabisa ubura umuhabara ntubura umukunzi w'umuntu. Mumpere mushiki wanje tubeshe nawe. ADNETTE biramaze gushika ukisanga uri mu rukundo rwo mwibanga. Erega nubwo ryo bari banga en fait le fait que utabivuga nawe uramererwa nabi. Ibanga kuri bamwe ariko ku bandi sibanga ko bimeze. Nk'uwe par exemple ushaka kuvuga uti je abavyeyi vraiment bumvise ko nakundanye n'umuntu boneka. Abavyeyi babibahije haka abandi ntubibahije. Ya niko bimeze sino. Biramaze gushika ukumva yuko umu boyfriend wawe umuhisha abavyeyi. Mais bien sûr, nawe nkazi yankunda z'abana bashize kubabwira. Bien sûr. Ziyankunda z'abana baza kubibwira umuvyeyi. Apfuma bimenye deja bimenye yagukubita. Abonye ikado, twe bafase ikado baragutabira subu abakobwa bazironda. By the way ndiko ndabona akantu ngaho ku rutoki nizere yuko bimeze neza.
babizi ubu urabizi ni bon. Sawa aho ni fresh. Nirihe tandukaniro rero sasa tuje ku muhinga, nirihe tandukaniro riri hagati y'abantu bakundana biyumvanamwo bari proud n'urukundo rwabo n'abantu bahitamo urukundo rwabo kurugira prive? Tandukaniro ririho cyane kuko mpere kugo twita prive rujya gogo ni rubi. Urumva washimye kunyegeza ibintu nuvuga ngo nubwo habamwe amanyanga nubwo mukubitana ingumu uza kuvuga ngo burya nakubiswe n'igisuma kwibaraba mugabo ntuza kubahuka kubwira abantu ngo umutwe ngo naka yawe umenye mugabo gwarundo ugira uti ndavyemeye na naka nabimenye na naka nabimenye na ntuzenya bimenye. Izo ziratandukanye cyane kuko baba bazi ngo jewe hakagira ico wumba naka ni wazofatwa. Urumva kakana bitandukanye na kwa kundi uvuga ngo naka ni yankubita ikofe igisuma ni cankubita ikofe mwijoro canka hihishije nzobesha ko ari umusozi wa mpenukiyeko uyo misozi ngaha mu gisagara tutarigera tuyibona. Wewe ubeshe ngo n'umusozi wa mpenukiyeko kandi uwo musozi tutarigera tubona aho uri. Mugabo ni naka ni yaba yankubise ikofe nzovuga nti yamara naka niwe yankubise ikofe bice bigaragara. Umva hari ikintu abantu bategerezwa kumenya, ntivyari vyiza gukundana mwibanga, ntivyari vyiza nubwo benshi babikora, haba harimwe amanyanga. Uyu yavuze ngo urya rukundo ngo rw'abana bajya babita abana, urya ntibagwita urukundo ahubwo urya nyene ngo ari urukundo. Rujya si urukundo, impamvu atari urukundo nta objectif rugira. Oya hariho usanga bafise abantu nzi bakundana n'abana baratinda baragira amavyazi. Urazi umwanya waho umukunzi wawe kera yuko batawoshobora kumuha. Reka ndabikubwire rero neza ubitahure. Urujya ntigwitwa urukundo ahubwo turugereranye ni santima, kuko iyo tuvuze ngo santima urukundo nico kimwe tuba twihenze. Ahubwo ugo rukundo nigo ruza kugutuma ugira za santima, siko? Mugabo menya neza yuko bijya bintu abana bagira bari mu windwi mu wa gatandatu ubuho ngira ngo no mu wa kabiri birabaho rujya kujya no gukina ni vya bindi batubwira bati mama rankunda papa rankunda, sivyo? Niko twategerezwa kubigereranya, kuko tubiravye rurakura nivyo mugabo ivana n'ukuntu babagariye ugo rukundo rwabo. Kuko abantu bose bivana n'ukuntu barezwe. Ndabivuga bivana n'ukuntu barezwe kugira ngo amenye mbega nza gukunda gute, nza gukunda ku mwanya uyuhe, nza gukunda urukundo rumeze gute. Kuko burya urukundo rwuzuye n'urukundo wumva yuko nakababaye nanje ndababaye. Ego birabaho kandi cyane none wonsigura ariko rero jama ambwira ngo sinkunda nza nabyemera. Wonsigurira yuko uye yobabara ujya akavyumva kumva arababaye. Birashika bakababwira ko udakunda ukunda hariya moya mbiri cyaye wagwana ukabatera uko birashika ukunda kuvanako muri maka bajene mino misi turabizi ibintu byinshi bibishi. Vugisha ukuri nukunda gute? No. Umuntu wari wese yaremewe umutima, afise umutima arakunda muhinga, siko bimeze? No umutima ni ukunda mu busanzwe uko twategerezwa kumera. Ico twita gukunda urukundo abantu bakunda kuvuga ngo upfuye nanje noba mpfuye, siko? Swata. Oya nivyo. Yego tubandanye nta. Ikosa abantu bakunda kugwamwo babigira batazi ico bariko baragira. Umva kubera ko hariho ni muto nanje nkunda muto urabibona deja raba hano hirya ya ndavyumva ndabibona nkunda muto kugira ngo ndamwereke neza yuko
ndamukunda mugabo sinakunze uko ameze nikundiye ko ari mutoya hari n'igihe nkunda w'inzobe nawe akaza yirabura muga kubera ko ico nabonye gikomeye cyane ari ubuto buto nza ndamubwira ati hamwe upfa nanje no camfa sivyo bakabigira muri blague canke mu gukina mugabo ubundi bwobwo iyo wakunze biragaragara ngo hakarorero iyo wakunze vya seriye urashobora kuba ufise 5000 mu mufuko siko yego kubera ko wakunze ukamubwira uti yamara je nagukunze nawe ati nagukunze ukaca utangura kuvangura afisa déplacement ubizi gute ko wamubajije ko mu mufuki ataya déplacement yajazanye mugabo kubera ko wumvise umenga hariho ikigusunitse kumva yuko wakunze uce wiporonta volonté yo kugira iki yo kumuha 5000 aho rero ni hahandi nta kirengako urinjiramo niko mpora ndabigirira mutoyi wanje ivyo ndi bikurashiramwo nibiki uramukunda okay ivyo bindi rero muriko murazana urwo rukundo rundi mushaka kuvuga rumeze gute okay birashoboka ko wewe byoba bitaragushikira ariko ndiko ndakurara ntusa n'uwo bitarashikira ngirako yego usa n'umuntu we wibaza ko bitaragushikira mugaje ndakuravye ndabona ko bimaze kugushikira gusa inkosa woba umaze gukora canke umaze gukorerwa ni ryuko woba wahaye urukundo utarushaka aho rero ico ni ikintu gikomeye wewe ugatera ibuye ho uyundi muntu yorisamye akarirojeta ni gikomeye kuko no kugira ukunde aho bica kure mumve ngene mwambabarije umutima ariko wumve yuko urwo rukundo n'ubu ntaruta bigenda like aho ikibazo ahantu kiri ni bya bindi nyene aho usanga ariko aravuga ivyo oya mu kanya message hariya turi mu kiganiro tuza kurangiza ikiganiro harimo apere menshi message nyinshi okay basi je nkeneye gutahura barakunda kuvuga ati ngo cambere umutima tuwukuremwo akazi kawo no gupompa amaraso gusa urumva yego nkeneye gutahura urwo rukundo muriko muravuga wumva ko wokwihebera umuntu siso sinyoko yego si umwana wawe si wo muvukana umuntu mukubise nk'umwaka umwe muzinanye dufate ariko ukumva umwanya mutoyi biragufashe wumva yuko hako yopfa uwo mutangurira urumva nubusazi cane ADNETTE eske mwishura nta kibazo ntacyo bitwara ushaka kumwishura nta ngorane ona icyo kibazo cyawe ubajije ndagikwemereye dans 7 ans inyishu nzoyiguha wowe nyine uzoba wateye ivi wapfukamye ibintu byose wabikoze kandi atamuntu n'umwe bigusabye n'imodoka watanze amakado byose icyo rero bita urukundo byose wumva wabitanga ugasigara wera uramuherekeza mu ijoro ADNETTE tukiri ngaho nyene biramaze gushika ukumva ikibazo kirondera umusheri wawe cyo gutwara wowe byemera utarakunze yaramaze kumwemerera kumukunda nk'umubebe wala muri Mon Prince basha mugende murondera Mon Prince by Ange ADNETTE ni true story indirimbo bien c'est je nandika vraiment gusa je kenshi nandika vraiment mfise motivation bivuze ngo ni inkuru y'ukuri re indirimbo yawe acha bikindi kintu ni cyayi kintu kikumotiva kugira ngo wumve umukunda cyane ikintu bikumotiva twese twafise ivyifuzo novuga nk'amareve usanga wa muntu nawe arareponda nk'ivyo uwo mushingantahe uwo muhinga umutetsi yamye aravuga ugasanga icyo kintu kiyaza gireponda
uwo muntu araje arepondre vya bintu byose wara wipfuza ngaho rero urashobora kumukunda uwundi nawe ugasanga umukunze kubera icaye vyagukorera ahandi nawe ugasanga mwara wa besto nyene nta bintu birenze gusa ikumva nyene yuko umengo uwo mufasha ibintu byose uwo muherekeza hagiye umubuze nyene ukumva sinzi byose birashika unyuma nyene niho baje baza kutubwira ngo nurukundo ruri vaste cyane mbona none utwenga nibiki wewe ana kimwe ntitwiwe turatwenga ego eske wewe rega we ntituramenya ahantu uri mu rukundo cyangwa nturi mu rukundo ndi mu madeni cyangwa uzurikika mu nkundo z'abandi bantu ndi mu madeni ndi mu Burundi ndabiramutse uri mu besto w'abari mu nkundo basi nkako n'akarorero ariko wumve yuko kandi besto ngo bamwishyura hakiri kare besto ngo bamwishyura hakiri kare batarishyura na sheri umenye yuko besto ariwe nkingi y'urugo uko iripfunditswe kwa besto rirasambura cyangwa rikubaka ico cyo mukimenye ADNETTE hambavu ya sheri wawe urafise babandi twita aba besto kawaida kuvugira ibintu mikro zose mwegere mikro yose yes oya yumva yagira umwe merci kumfatiye urakoze gushima ni keya ana uzi ukuntu ariko ari porte volonté kuza gwa rukundo byatanguye arageze ko ntera ivi cyane ndire seta siza ku buryo agize accident uvuga no bisumugwa amaraso yuwe dufate siza rero umviza ibyo bya besto ni nko mubize vraiment besto barubaka cyane bagasambura aho mu besto ariko bamaze kuvuga barubaka cyane bagasambura bien sûr en fait umufitiye confiance umubwira ibintu byose wowe nta majijima aza kukugira iki niki urumva ngo ndi harazi ndayifati ikeya urumva haba uwo mu besto ugasanga ni waguhanura umubwira byose ngiye aha bimeze uko murashwanye muragize iki donc rero nawe urumva uburemoshe ne muri uwo mwanya ikintu aguhanuye ikintu kibi birashobora kuafecta nawe ugaca ugenda ukabivuga ugishavuye ugasanga nawe yabwiye besto wiwe ugasanga ni uko bibaye birefu gusa je pour moi je acajamwo byose ambera umugenzi akambera umukunzi akambera uwo mu besto nkeneye akamberamo byose avyanse vuga ati je ndayiga besto kandi zorongonze natera inkuru gusa normalement je abamwo byose besto abamwo byose no umukunzi abamwo na besto abamwo byose ko je dukundana tuba turabagenzi bivuze ngo nta mu besto ugira abagenzi ndafise pa na besto urumva arimwo umu besto urumva aba ari uwo turi kumenyera urumva nta kamaro na kamwe ko kugira umu besto rero ku ruhande rwa ko nzi umu besto aba yaguye muri friend zone ni gute umukunzi wawe umushira muri friend zone akabashiri wawe ari no muri friend zone bigenda gute en fait ivyo byagoye gutahura mu gihe utarakundana niko bimeze rero uje kubera bon en fait j'ai déjà vécu ça kuba ufise umukunzi kuba ufise mu besto urashobora kuba wabonye aho byakugejeje ugaca uvuga uti kuri uyu rero cette fois ni ibintu biri sérieux ntibikiri bimwe by'abana twirukanga duhunga abavyeyi tugira iki niki cyangwa imwe by'amasokre ntumbaza ugaca uvuga uti reka je mbere byose usanzwe rero mu besto wawe rero mugenzi gusa n'ibindi muciye mu ijambo donc ntabwo ufise kumubwira ikintu cyo cyose wamuyagira ugasanga je parti niniya nuko ari umugenzi wanje by'ubusheri sheri wawe yego ni nkuko ari umugenzi wawe nukuri parti nini iki kiganiro twizeye yuko aza kukibona ntabyonze gusa ni yakibona ni bon nzo partage vraiment yakibona ni bon gusa parti nini ya mugenzi wanje n'umwanuzi wanje n'umugenzi wanje iby'ubukunzi birimwo ariko byose mugaca bikora ku bw'urukundo
ega mugaje eske aba besto baba bafise akamaro no mama besto mama mukundana besto nayo mama mukundana aba besto biravana haribo jewe nk'ubu je nta besto w'umuhungu vraiment ngira turaba bagenzi gusapa na besto umukobwa d'accord naho nyene sawa tugende ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa bushingiye kuki deja ntibunaba bwa bushingiye kuri ibyo besto Onye nyine mvuga. Wefatiye handi nyene. Wefatiye handi nyene. Umwe yagomvye kudiraga uwundi. Wawundamye mu mwanya. Amwe imico kibaza yashaka. Iyo vyanse kuba deje. Ucubadeje kinywarenza ko principale canke gisigura vice man igifaransa kiragoye anyway ofete ukuntu bimeze ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa bufatiye kuki urumva ufatiye yuko kenshi n'umuhungu aba yarondeye umukobwa akanga kumushira mu kibanza ashaka umuhungu akaca avuga ati ko amaze kuba hari uwundi reka jembe ndibera besto nitekanire mu gakwe kanje hama wa undi mbonye biriko biraparangana besto rero yaca afata amabrende yiwe kandi n'umwigeme muri ico gihe tugerageje kuraba agerageza kuca tora muri babandi nyene babandi yajya bayamwiyegereje urumva iyo mu besto abaye umushapu burya ni wakurikira reka tugende kumuhiga kandi arirondereye ico kibanza ku ngo